gusubira mu byagezwe 31 ku murongo wa 6. Mushikame mushiramanga, ntimutinye, ntimubacikire ivutu, kuko Uhoraho Imana yanyu ari we azojana namwe, ntazobaheba, ntazobata. Yesaya 41 ku murongo w'10. Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure, kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Yesaya 26 ku murongo wa 4. Nimwizigire Uhoraho ibihe byose, kuko Uhoraho Yehova ari we gitandara camaho ibihe bidashira. Yohana igice ca 14 ku murongo wa 27. Amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye, jeho simbagabira nk'uko ab'isi bagaba. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntimutinye. Imigani 3 ku murongo wa 5. Wizigire Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. 6. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Zaburi ya 34 ku murongo wa 17 na 18. 17. Abagororotsi baratakamvye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. 18. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Abikorino ba kabiri igice ca 12 umurongo w'9 n'uw'10. Arambwira ati, ubuntu bwanje buraguhagije, kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Nuko cane cane nzonezerwa kwirata intege nke zanje, ngo ubushobozi bwa Kristo bubunzeko. 10. Nico gituma ku bwa Kristo nzonezerwa intege nke zanje, no gukubagurwa n'imibabaro, no guhigwa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke, ariho ndushiriza kugira ubushobozi. Petero wa mbere igice ca 4 ku murongo w'7 n'u8. Ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko nimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. 8. Ikiruta byose mukovye mu gukundana, kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Abaheburayo 12 ku murongo wa 2. Dutumbere Yesu wenyene, niwe nyanduruko yo kwizera, kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana.